nuko bakaza kugira gukoranire abantu bose kugira gukuremwo umwuka nuko bukaza. Reka nongere ndabasuze kandi ndabifuriza ibihe byiza, ndabifuriza kumererwa neza abanywanyi b'ibiganiro byacu abakomeje kudukurikiranga kuri no monesha kure yacu ari na ya Nyaburundu News TV imbonesha kure imwe rudende ibandanya kubategurira amakuru agezwe ko amakuru karavugwa mu bigendanye n'umutekano, politique, diplomasi n'ibindi amakuru abari karavugwa mu bice bigiye bitandukanye mu Burundi, mu karere k'ibiyaga binini ndetse no hirya no hino mu isi. Uwo dutanguranye n'umunyanga mukuru umugambwe CNDD-FDD, umugambwe uri ku butegetsi ngaha mu Burundi yitwa Reverend Ndikuriyo. Nkuko bizima bigaragara atanguye avuga ati nyine kugira abantu bashaka kuba bo kwica nyine nuko buri umuntu ukaze, nuko buri umuntu uremereye cyane. Aya ni amajambo yavuze nyine agaruka kubigendanye n'ubuzima bwe nyine bwari bumaze iminsi buri habi, ubuzima bwari bumaze iminsi nyine bwaratosikaye ku mvo z'amagara yo yaramaze iminsi atifashe neza kuko mwagiye murabibona nyine na cane cane mu gihe yaramaze iminsi agwaye aho yagiye no kwivuriza mu makungu ya kure. Uyu ngo yagarutse ku bikorwa bigiye bitandukanye, agaruka ku byo rero ategerezwa kuba yokora. Yagarutse ku bikorwa bigendanye n'amatora nkuko bikomeza kugenda bigaragara, aho nkuko rero bigaragara hari abantu bakomeje kugenda bavuga ati amatora mu Burundi yaraheze, aho bamwe rero n'abandi babandanya gushikiriza ko rero nyine ariko bimeze bafatiye ku bimenyetso biguma bigaragazwa n'indongozi z'umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi ku kivugo nyine bakenyera rugamba dutore neza twitonze twubake Uburundi buteye imbere. Hahimbajwe nyine kuri uriya munsi wa gatandatu ku munsi w'ejo nyine nkuko bigaragara hari kwigerekerezo rya gatanu ndamukiza 2025 ku nshuro igire ya kane umunsi mukuru wahariwe abakenyera rugamba bo mu mugambwe CNDD-FDD ku kibuga c'umupira w'amaguru Ingoma ku Gitega. Uyu munyamanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reverend Ndikuriyo nyuma y'uko yaramaze igihe kinini atari ko aragaragara mu bikorwa by'umugambwe yongeye kugaragara, ariko kandi aza no kugenda agaragaza byinshi bigiye bitandukanye, maze avuga yuko nyine ibikorwa bigendanye n'umugambwe biriko biragenda neza, ariko kandi anagaruka ku bikorwa bigendanye cyane cyane n'umutekano ushobora gutosikara ngaha mu Burundi na cane cane n'ibindi bikorwa nyine bigiye bitandukanye bishobora kuba byogaragara ngaha muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi bigendanye n'amatora nkuko bikomeza kugenda bigaragara. Mu Burundi harakomeje kugenda hagaragara ibikorwa nyine cyane cyane ibikorwa bitifashe neza bigendanye n'amatora ariko arategurwa ngaha muri kino gihugu c'u Burundi, abatari bakeya bakomeza kugenda bagaragaza ko aya matora nayo bwadashobora kuba. Turagaruka ku bikorwa bigiye bitandukanye no ku majambo akarishe uyu Reverend Ndikuriyo yongeye kumvikana avuga yuko nyine kugira ngo umuntu atekereze kuba yo kwica cyangwa yo kuvana mu mwuka ari ukubukaze nyine nawe ubukaze imbere yiwe. Avuze ibingiye mu gihe rero mu minsi heze ubwo yararembye cyane nyine mbere yo gutora Kamitende aribwo hagiye haravugwa amakuru akomakomeye cyane yamenyeshaga yuko nyine ngaha muri kino gihugu cacu c'u Burundi nkuko bikomeza kugenda bigaragara hagiye hibonekeza ibikorwa bitari byiza nyine nkuko bigaragara, aho umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yarashyizwe mu majwi bwa nk'umwe rero mu bagerageje kugandagura uyu nguyu Reverend Ndikuriyo nkuko byama bigaragara canga nkuko amakuru akomeza kugenda atugira bivuga. Turagaruka kandi ku majambo yaje kugenda avugwa canga se ku byasabwe n'uyu mugambwe. Umukuru w'umugambwe PPD gira ijambo nyine ahejeje guhamagarira abamenyesha nama ko nyine bogira uruhara rudasanzwe mu gukomeza urugamba rw'amahoro rwo kunywana rwo kurwanya umugera w'amacakubiri yiregwa rero arigishwa mu banyagihugu nayo mu ubutegetsi bwa CNDD-FDD ngo naho nyine busanzwe butemera impanuro. Akaba yasabye yuko kandi n'ubundi ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwoca buremera kuganira n'iyi migambwe yindi itavuga rumwe nyine n'uyu nguyu uri ku butegetsi nkuko bikomeje kugenda bigaragara.
Reka nongere ndabaramutse kandi ndabifurize n'ibihe byiza cyane abakomeje kubana natwe, abakomeje gukurikira amakuru n'ibiganiro byacu tubategura ndetse tukabashikiriza nga kuri no monesha kure yacu aina yanyu ya Burundi News TV, imbonesha kure imwe rudende nkuko musanzwe murabimenyereye. Ikaze kuri mwebwe mutwumviriza muri mu Burundi, abari mu karere k'ibiyaga binini, abatwumviriza bari mu makungu agiye tandukanye ku mugabane wa Buraya, Asia, Australia, Amerika ndetse n'andi hose, mwese ndabifuriza kumererwa neza cyane kandi ndabifuriza amahoro y'Imana cyane. Arugambira senga reka ndagusaba option kwanditse s'abone, option ko yijya gato yakara akamenyetso kameze nk'inzogera kugira abacora kumenyesha ko ibiganiro byacu bitanguye, ndetse ibiganiro byacu uce uranabisangiza ku nshuti zawe muri rusange. Kaze kuri mwebwe mwese nyine urashobora no gutanga ibyumviro byawe unyuze ngaho muri commentaire, ibintu bigaca biramera bon. Ikaze kuri mwebwe mwese. Umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reverend Ndikuriyo yongeye kumvikana avuga amajambo akomeye cyane yishongora ku mukuru w'igihugu nyine, aho ndetse yanagaragaje neza yuko ashobora kuba yokora icyo ari cyo cyose yotekereza nga mu Burundi nk'umuntu ukomeye cyangwa se nk'umuntu afise ingufu cyangwa nk'umuntu afise imbaraga nyine z'umurengera. Reverend Ndikuriyo yongeye kumvikana agira ati buri umuntu ashaka kukwica nyine nk'uko yama arabitangaza nuko nyine bufise imbaraga uburi umuntu nyine w'igihangange. Abivuze nyuma yuko nyine benshi bakomeje kugenda baratanga ibyumviro byabo ku ngwara yarafashe uyu mukuru w'umugambwe CNDD-FDD nyine Reverend Ndikuriyo, aho nyine mu minsi iheze aribwo yaje kugenda aramenyesha ndetse aranagaragaza neza yuko nyine yongeye gutora kamitende ubwo yongera kugaragara mu bikorwa by'umugambwe. Iki gihe abatari bakeya nyine baragaragaje neza yuko Reverend Ndikuriyo ari umwe mu bantu kugeza uno mwanya bakomeje kugenda nyine baragaragaza ko bogarukanye izindi ngufu ziremereye cyane. N'amajambo yavuze nyine ubwo byari mu birori yateye iteka nyine byo ku munsi mukuru nyine wahariwe nyine abakenyerarugamba uzwi nk'abakenyerarugamba day, nkuko bigaragara ibirori byabereye ngaha muri kino gihugu cacu c'u Burundi nyine ku kibuga c'umupira c'Ingoma nkuko byoma bigaragara. Yavuze amajambo akomeye cyane yitsa kubigendanye n'umutekano, yitsa kubigendanye cyane nyine cyane kubigendanye n'amatora yimirijwe ngaha mu gihugu c'u Burundi nkuko bikomeza kugenda bigaragara. Mu ijambo ryiwe umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reverend Ndikuriyo yashimikiye cyane ku ruhara nasubirizwa k'umukenyerarugamba muri politike, mu mibano ndetse no mu butunzi. Yashimiye abakenyerarugamba bitanze ku mirongo y'imbere ku rugamba ngo kugira ngo igihugu c'u Burundi kironke amahoro. Avuga yuko kugeza uno mwanya ari abantu bibihanganye nkawe, maze anamenyesha yuko nyine buriya iyo umuntu ashaka kugira ngo akwice cyangwa se akuganagure cyangwa akuvanemo umwuka ari uko buri igihanganye imbere yiwe nyine. Mu gihe igihugu kiriko rero kiritegurira amatora, umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD yamenyesheje yuko nyine bo kwitegurira neza kugira ngo insinzi izobe nziza cyane, izobe nyinshi. Ndikuriyo kandi akomeje gushimishwa nuko abakenyerarugamba ibice byabo bizoduga kugera kurenza 30% mu bazoja mu nzego hisunzwe intonde zakozwe. Nubwo rero mu Burundi yakomeje kugenda aragaragara imyivumbagatanyo ndetse n'imvururu zigiye zitandukanye ziturutse kuri politike, uyu mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reverend Ndikuriyo nyiriteka yavuze ko abakenyezi bashobora kuzogaragara nyine mu burongozi bukuru bw'igihugu nyine ku rugero ruri hejuru ya 30% mu gihe ibindi bihugu bigiye bitandukanye bimaze kugera hafi kuri 50% nkuko byama bigaragara ibihugu byubahiriza uburinganire. Nubwo kandi bikomeje kugenda bigaragara gutya n'ubundi aya matora yo mu Burundi arakomeje kugenda komwa mu nkokora n'ubutunzi bw'u Burundi ndetse n'uburongozi bw'u Burundi ndetse n'ubukene bw'u Burundi ndetse n'umutekano mukeya ushobora kwimonokoza nga muri kino gihugu c'u Burundi. Reverend Ndikuriyo yavuze yuko amazi imisi arakurikiranira hafi ibigendanye n'ibikorwa cane bya Red Tabara, maze avuga yuko iyo Red Tabara itegerezwa kuza, maze yongera kwibutsa abari bateye iteka ibyo birori cyangwa se abari babitashe yuko nyine mu gihe cyaheze baragwanye urugamba rukomeye cyane, barakoze ibishoboka byose nyine, baragwanye mu mashamba, barakora ibishoboka byose, ariko gushika uno mwanya nyine akaba n'ubundi baratumye Uburundi buraronka amahoro, ndetse akaba yavuze yuko ubu tuvugana
ubu tuvugana nyine Uburundi bukomeje kugenda nyine buraterwa iteka ndetse bukomeje kugenda bukomeje kugenda bwimakaza amahoro n'ituze n'umutekano. Yavuze ko yifisiye igisirikare ciwe, yifisiye imbonerakure ziwe nyine ziteguriye neza guhangana n'iyo Red Tabara. Nyamara hari benshi bama bagaragaza neza ko mu gihe Red Tabara yofashe umwanzuro wo kuza nga muri kino gihugu cacu c'u Burundi nyine bishobora kuba nyine byoteza ibibazo biremere cyane mu gihe no mu bindi bigiye bitandukanye. Red Tabara yagerageje kwinjira nga muri gihugu c'u Burundi n'ubundi uko byagenze murabizi, yaraje iragaye ibitero nyine mu Gatumba, irahitana abasoda bari muri icyo kigo nyine cya gisirikare, ariko nyamara nta mu Red Tabara n'umwe yafashwe nk'uko bigaragara. Ibi rero biratuma benshi bibaza ingufu z'igisirikare c'u Burundi yemwe n'ingufu z'izo mbonerakure mu gihe umwansi ashobora kuba yo kwinjira mu Burundi agaca arasohoka atanumwe amuteye igera, ahubwo bagaca barajya kwagiriza abandi nyine ko ari bo boba bagira uruhare muri ivyo bikorwa nk'uko bikomeje kugenda bigaragara kugeza uno mwanya. Kandi nk'uko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga, uyu yaje kuvuga yuko nta gisibya amatora agomba kuzoba nga muri kino gihugu c'u Burundi. Ese wowe ukurikije ibyo urabona nga mu Burundi, urabona amatora y'abashinga amateka na nyenguruza amateka n'abagenama b'imitumba n'amakomine yimirejwe kuba nga mu Burundi azoba? Urashobora kuduhereza ibyumviro byawe ngaha unyuze muri komanteri. Nubwo kandi uyu Reverend kuri yakomeza kugenda avuga gutyo, naho bamwe n'abandi n'ubundi mu bari bitabiriye ibyo birori batashimye n'ubundi ko dukoresha amajwi yabo nyine, batashe bavuga yuko n'ubundi amatora aheze kandi ko n'ubundi umugambwe CNDD-FDD wayatsinze ataraba nyine ibyo biruko, mu gihe n'ubundi umukuru w'umugambwe Kodebu akaba n'umuvugizi w'urunani Burundi bwa bose Kefa Niyibizi nk'uko bigaragara nyine aguma amenyesha yuko amatora adashoboka mu Burundi muri kine gihe nyine, bitewe nuko kwiyunguruza mu gihugu ari ingorabahizi biturutse ku ikena ry'ibitoro, ibituma abashaka rero nyine kwitoza bataronka ingene nyine bashika abanyagihugu ngo babashikirize imigabo n'imigambi babafisiye, gutyo ngo rero nyine bazohitemo nyine imigambi myiza. Ngo rero harakenewe rero nyine ko hoba ibiganiro bihurikiyemwo nyine abarundi bose, abarundi bumvikane nyine ingene haja muri inzego z'igihugu, kuko rero nyine gutunganya amatora meza byarananiranye. Tuyibutse ko kandi ko ibyo Kefa Niyibizi umukuru w'umugambwe Kodebu nyine akanavugira urunani Burundi bwa bose yaheruka kubishikiriza nyine mu kiganiro n'abamenyesha makuru hari kuwa 3 Ndamukiza 2025. Ibi biruko kandi n'ubundi mu gihe indyane zituruka ku matora no ku byumviro bya politike zikomeje kugenda zisukiranya mu Burundi, umukuru w'umugambwe PPD Girijambo ahejeje guhamagarira abamenyesha nama ko rero nyine bogira uruhara rudasanzwe mu gukomeza urugamba rw'amahoro rwo kurwanya umugera nyine w'amacakubiri yeregwa rero arigishwa mu banyagihugu, nayo ubutegetsi bwa CNDD-FDD nyine ngo naho nyine busanzwe butemera impanuro nk'uko bigaragara. Uwo munyepolitike abuhamagarira nyine gukubita agatima mpembero nyine bukemera kwicarana n'abandi mu biganiro byotuma abarundi baronka amahoro. Ni mu gihe kandi amakungu nayo nyine asabwa n'uwarongoye PPD Girijambo kumvisha intwaro ya Evariste Ndayishimiye kwemera ibyo biganiro. Leonidas Hatungimana akaba ahejeje kubivugira nyine mu kiganiro ijambo nigwawe cariko nyine kiraca kuri radio RPA, ikiganiro nyine kije gikurikira itangazo imigambwe MCD ndetse na PPD Girijambo yasoye hamwe yamiriza inyigisho z'amacakubiri zirigwa ziratangwa n'abategetsi bo muri CNDD-FDD. Amakuru akomeza kugenda atugeraho muri uno mwanya rero nyine nk'uko bikomeza kugenda bigaragara, akaba ashimangira yuko mu Burundi ibikorwa by'amatora mushatse mwo bihaba, kuko amatora atashobora kuba yoba mu gihe hibonekeza izindi njyane za politike, ndetse aho benshi badahuje nyine ibyumviro bya politike bakomeza kugenda nyine barahura n'ibibazo bigiye bitandukanye. Amakuru akomeza kugenda atugeraho nyine akaba yerekana ndetse anagaragaza uburyo rero ibintu bishobora gukomeza
gukomeza gutoskara ndetse n'uburyo ibintu bishobora gukomeza nyine n'uburyo ibintu bishobora gukomeza n'ubundi gufata indi ntera ngaho muri kino gihugu cacu c'u Burundi nk'uko bikomeza kugenda bigaragara. Ishirahamwe Ntabariza nyine riharanira agateka k'abanyururu n'imiryango yabo riranegura ingendo ya bamwe rero mu bashikiriza amanza bagumiza mu mabohero rero abanyururu baba rero bambitswe izera nyine na sentare. Mu kiganiro kubamenyesha makuru nyine co kuwa gatatu urongoye iryo shiramwe Jean Marie Nshimirimana yarasabye yuko nyine yo hoshigwaho nyine amategeko atomoye kugira ngo n'ubundi abo bashikiriza amanza bakubitwe intahe mu gahanga. Uyu nguyu avuze ibingibi mu gihe hari bamwe rero bakomeza kugenda biyamiriza ibikomeje kugenda birakogwa na cane ibikomeje kugenda birakorerwa mu mahoro agiye atandukanye. Biruko nguko kandi mu gihe uwitwa General Arigome Bunyoni uyu yahoze ari umushikiranganje wa mbere mu gihugu cy'u Burundi akaba ari n'umwe kandi mu bantu bakomeje kugenda bagaragara nyine nk'abantu bakoze byinshi bikomeye cyane kuri leta ya Petero Nkurunziza umuhisi y'amaratwara Burundi, ariko kandi bikaba bivuga ko nawe yoba afunzwe mu buryo rero butari bwiza. Uyu mutegetsi nubwo yaragirijwe ibyaha bigiye bitandukanye, hari benshi bagiye baramenyesha yuko nyine azira ibigendanye na politike no kuba rero yarifuzaga nyine kuba yogorora canga se yozahura Uburundi, ariko kandi Evariste Ndayishimiye akabona yuko ashobora kuba afise gahunda n'intumbero yo kuba yomutembagaza ku butegetsi. Kugeza ubu abatari bakeya bakaba bagaragaza ndetse banerekana neza ko bakomeje guterwa impungenge n'uburyo rero uyu nguyu nashobora kuba yogwandagurirwa mu ibohero. Mu misi mike yiheze ubwo yarengutswaga nyine imbere y'ubutungane yaravuze yuko afunzwe mu buryo rero nyine butari bwiza, maze akanamenyesha yuko nyine ikibabaje ari uko gushika uno mwanya yama nyine atari kure kuba yorabana cyangwa se yohura n'abandi banyururu nk'uko bihagaze mu yandi mabohero. Uyu nguyu bivugwa yuko nyine hari inzugi zishika muri zitatu nyine zifungwa kugira ngo bashika wo mushikako, ndetse hakaba hari n'igihe cyagenwe agomba kuba yogera hanze nyine nk'uko bigaragara, ariko kandi ubundi akaba atari kure kuba yohura n'uwo ari we wese. Hakunze kugaragara ibikorwa bigenda nyine no kumusaka, ariko kandi abaharanira agateka k'abanyururu n'imiryango yabo nyine bakaba bagaragaza neza yuko bikomeje kugenda birakogwa ari bara. Banagarutse kandi ku bibazo by'amabyibonekeza mu bohero ari ngaha mu gihugu cy'u Burundi, aho bavuga yuko abanyururu benshi cyane abafise ibibazo cyangwa abafungiye ibyaha byo muri politike nyine ngo batari kurirwa kuba bojya kwivuriza mu bitaro byo hanze. Ibi bigatuma rero benshi amagara yabacikanira, ariko kandi bikaba ari ibintu biteye impungenge. Ni mu gihe imiryango igiye itandukanye iharanira agateka kazina muntu nka Human Rights Watch ndetse na Amnesty International bakunze gusohora ibyegeranyo bagiriza ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye ko bukunze nyine gukomeza kwibasira abatavuga rumwe nabo, bakabica, bakabafungira ubusa, bakabanyuruza, bakababuriza igufwa. Tugaruke mu kanya tureberamwe ibintu bikomeje kugenda biravugwa. Mukomeze kugira ibihe byiza.